N'abana bane mu karere ka Muhanga biga muri segonderi bifurije Perezida Paul Kagame gupfa. Bafata ifoto yiwe yari mu gitabo bigiragaho bandikaho RIP, Rest in Peace. Bafata ndetse n'ifoto ya Madame Jeannette Kagame bandikaho amagambo y'urukozasoni. Abana bari bariyise abapawa. Ndaza kubwira ibyabo uko bimeze. Naho mu karere ka Rubavu ho ngabagore bo ku musirikare mukuru bigabye ku muto basahura igitanda, matera ndetse n'isaso. Naho mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega umugabo n'umwana we bahiriye mu nzu bari batuyemo. Ngwaye ikaze reka mbere kuri aba bana koza amahano yo kwifuriza nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda urupfu. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye kuri uyu wa kane rwaburanishije ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo abanyeshuri bane mu rubanza baregwamo ibyaha bakoreye mu rwunge rw'amashuri rwa Kabgayi A. Batatu muri aba bane bemeje ko bakomeza gufungwa, undi ararekurwa. Kwa 13 Nyakanga 2021 nibwo baburanye ifungwa n'ifungurwa ku byaha bitanu bakurikiranyweho. Abanyeshuri babiri kuri bane bahawe iminsi 30 kuba bafunze, umwe ahabwa iminsi 15 naho undi urukiko rwemeza ko nta mpamvu yakomeza gufungwa, rutegeka ko ahita rukurwa ako kanya. Abanyeshuri bakurikiranye ibyaha bitanu birimo gukurura amacakubiri, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo ingengabitekerezo ya jenoside, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda no kwangiza cyangwa konona ikintu cyundi. Ibyo bakurikiranyweho babikoreye ku ishuri aho bigaga i Kabgayi. Bikavuga ko bafashe ifoto y'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu gitabo bigiragamo, bakandikaho amagambo asanzwe yandikwa ku misaraba RIP mu gihe cyo gukingurwa. Binavuga ko haba hari igitabo cyanditswemo amagambo y'urukozasoni ku ifoto y'umufasha w'umukuru w'igihugu nyakubahwa Madame Jeannette Kagame. Mu rubanza rwaburanishijwe mu muhezo ku busabe bwunganira bamwe muri abo baregwa ibi byaha, ubushinjacyaha bwabasabiye bamwe gufungwa by'agateganyo kubera ko hari ibindi bimenyetso ngo bigikusanywa kugira ngo byuzuze ibyabonetse mu ifatwa ry'abanyeshuri. Nubwo itangazamakuru ritemerewe kwinjira muri uru rukiko mu iburanisha ryabo ku ifungwa n'ifungurwa, amakuru avuga ko baburanye bahakana ibyaha bine muri bitanu, ariko babiri muri bo ngo bemera icyaha cyo kwangiza cyangwa konona ikintu cyundi. Umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cya Kabgayi A, Shimimana Alphonse, yabwiye intyoza.com dukesha inkuru ko abanyeshuri bafunzwe bafashwe tariki 21 Kamena 2021 nyuma y'inama yari yahuje abanyeshuri bose, abarimu ndetse n'umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline ndetse n'umuyobozi bw'ubugenzacyaha RIB mu karere ka Muhanga. Avuga ko ibyo bitagabo amakosa nyuma y'inama yarimo ubugenzacyaha RIB byaje guhinduka icyaha. Mu yandi makuru umunyamakuru yabashije kumenya navuga ko umwe muri aba bakurikiranywe n'ubutabera harimo ufite umubyeyi wakoze jenoside ndetse se wabo akaba nawe afungiye icyaha cya jenoside yahamijwe n'inkiko Gacaca. Gusa bavuga ko bidakwiye guhuzwa n'ibyaha bikurikiranyweho uyu mwana uri no mu bahawe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Gusa bamwe mu babyeyi bafite abana biga muri kiriya kigo nabo bemeza ko ishuri bigamo bikwiye kuganizwa kuko ngo barishinja guha amacakubiri urwaho mu banyeshuri bigana mu kigo. Aba bakurikiranywe n'ubutabera ngo bari bariyise abapawa ndetse n'icyo gitabo cyakorewemo ibyaha bakaba barabyanditseho. Mu isomwa ry'urubanza kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo kuri uwa 15 Nyakanga 2021 abaregwa bibukijwe ko bafite uburenganzira bwo kujurira iki cyemezo mbere yuko urubanza ruburanishwa mu mizi. Ngibyo rero iby'aba bana bunze muri rya Padri Nahimana Thomas. Naho mu mujyi wa Kigali nk'uko nabikubwiye, umugabo n'umwana we bahiriye mu nzu bari batuyemo. Umugabo witwa Kalisa Claudien umwana we bari batuye mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge bapfuye bazize inkongi yafashe inzu bari batuyemo. Agana saa 3 z'amanywa kuri uyu wa gatanu tariki 16 Nyakanga 2021 nibwo inkongi y'umuriro yibasiye urugo rw'uyu mugabo rurereye mu kagari ka Kinyange. Kalisa wari kumwe n'umwana we nyuma yo kubura uko basohoka mu nzu, umuriro wabatwikiyemo barashya barakongoka. Iyi nkongi ikimara kwibasira inzu yenye kugendera Kalise wakoraga akazi k'ubwarimu, abaturage bagerageje kwizimya ndetse na polisi yitiza irabafasha, ariko babisoza uyu mugabo n'umwana we bamaze gushiramo umwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega Uzamukunda Nathalie yabwiye ko batari bamenye icyateye iyi nkongi. Yagize ati iyo nzu yahiye umugabo n'umwana we bahiramo, gusa ntabwo nahamya ko ari umwarimu nk'uko bivugwa kuko umugore we yari atameze neza ngo atange makuru. Yakomeje avuga ko polisi yahise itabara uru rugo rwibasiwe n'inkongi
nkongi iraruzimya nubwo imodoka zayo zagowe no kurugeramo bitewe n'imiterere y'uyu murenge, aho inzu nyinshi zegeranye kandi inzira ziyerekeraho zikaba ari nto cyane. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye iyi nkongi kugira ngo nyakwigendera n'umwana bose bitaba Imana. Naho soza mu karere ka Rubavu nk'uko nabikubwiye, abagore bo ku musirikare mukuru ngo bigabye ku mutwe basahura ibitanda, matela ndetse n'isasu. Umuturage wo mu karere ka Rubavu umwitandiro utukura, ipantaro n'ishati byirabura n'agapfukamunwa kera, Samia Suluhu Hassan yashyize ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ca Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye hafi nk'igihe cy'isaha 3:30 z'agatondo. Yakiriwe n'icegera ca Perezida Evariste Ndayishimiye Prosper Bazombanza, umupfasoni wa mbere yarongoye Tanzania, agana mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, aho yagiye kwakirwa na Perezida Ndayishimiye. Nta bantu benshi bari bahari nk'uko vyahora bikorwa ku bandi bakuru b'ibihugu. Ahejeje kwakirwa na mugenzi we w'Uburundi, umupfasoni Suluhu Hassan yashimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yamutumiye. Yashimiye ko yaje mu Burundi kwimenyekanisha mu mugambi afise wo kubikora mu karere ka Afrika y'ubuseruko, bitewe n'uko yibona nk'umushitsi inyuma yo gusimbura John Pombe Magufuli yapfuye giturumbuka mu kwezi kwa 3 uyu mwaka, hamwe no gushima ukuntu igihugu c'u Burundi kibanyi cahagararanye na Tanzania mu bihe vy'agahinda Perezida Magufuli ashengera. Yongeye ko kwaje kandi kuraba ukuntu we na Perezida Ndayishimiye bakomeza imigenderanire myiza iranga ibihugu vyompi bibiri n'umubano mwiza ubiranga. Niho kuvuga bimwe mu vyo baganiriye na mugenzi we. Kama mjuavyo, katika dunia ya sasa uhusiano na ushirikiano baina ya mataifa umejikita zaidi kwenye masuala ya kiuchumi. Hivyo nasi tumejadili kwa kirefu uko biri mu isi ya none ubucuti n'imigenderanire hagati y'ibihugu ihagaze kurusha ku bibazo by'ubutunzi. Nivyo natwe twaganiriye ko cane urugero rukuduza urugero rw'ubutunzi no kwiziganiriza hagati yacu. Ibitigiri vyerekana ko uguhanahana ibidandazwa kwacu kwaduze kuva ku miliyoni 83 kw'amadolari y'abanyamerika nzuti 9 mu 2015 kugera ku miliyoni 200 n'agace kamwe mu 2019. Kubijanye n'amafaranga twinjiza, ikigo cy'igihugu kijejwe amatagisi cafashe imigambi 18 yavuye i Burundi ifise agaciro k'imiliyoni 209 n'uduce 4 tw'amadolari y'abanyamerika. Ku ruhande rwa Tanzania, mu Burundi hari amakompanyi menshi yazanye imitahe. Nubwo biruka ariko urugero rwo gushoreranira ni ruto cyane. Dufise akaryo kanini ariko nta kintu kinini turakora. Fursa zipo nyingi, lakini bado hatujafanya kazi kubwa. Niko Madamu Samia yabwiye itangazamakuru ahejeje kubonana na Ndayishimiye. Niko kuvuga imaze kugerwaho nico yifuza kubagwiza tunga y'Abarundi. Kama mnavyofahamu, nchi zetu zimesaini makubaliano ya kujenga reli ya Uvinza, Msongati, Gitega. Hivyo uko mubizi ibihugu vyacu vyumvikanye kubaka inzira y'igari ya moshi Msongati, Gitega. Ubwizo twategetse abashikiranganje b'ibigega vya leta n'agataka gufashanya kurondera amahera kugira iyo nzira inyaruke kubakwa. Uko twungura ibivuko vyacu vya Dar es Salaam na Kigoma hamwe na Karema, Katanga na Kabwe ku kiyaga Tanganyika bishigikira cyane ingenzi hagati ya Tanzania n'u Burundi. Reka ntumira abagwiza tunga y'Abarundi kwijukira gukoresha kurusha ikivuko cha Dar es Salaam. Niteze kubona ibicuruzwa byose byinjira mu Burundi biki Tanzania. Niko yongeye ko yakira umutumire wiwe Perezida Ndayishimiye azwi ku izina ry'ubuhizi rya Neva. Yashimye kuvuga mu rurimi yumva, amushimira ku kuntu igihugu ciwe cakiriye impunzi. I thank Tanzania for hosting the Burundians during the time of conflict and for its willingness to facilitate the continued voluntary repatriation. Ndashimira Tanzania ku kwakira Abarundi mu bihe by'amagume no gufasha mu kubacura bifuza gutaha ku bushake bwabo. Nuko Tanzania iteye imbere mu vyerekeye gutunganya intwaro, nasavye nyene icubahiro Samia Suluhu Hassan kugira leta yiwe ifashe mu guhugura abakozi bo mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'ibindi bisata tuzumvikanako. Twumvikanye gukomeza umutekano ku mbibe zacu, gukorera hamwe mu kurwanya iterabwoba, ikwiragizwa ry'ibirwanisho bito bito n'urucuruzwa rw'abantu mu bihugu vyompi. We agreed to continue strengthening peace and security on each of the border, work hand in hand to counter terrorism, light weapons as well as the human trafficking in the respective countries. Niko Perezida w'Uburundi yatangaje. Ibintu Mfasoni Suluhu yabigarutseko. Maeneo mengine tunayojadili ni pamoja na kuongeza ushirikiano kwenye masuala ya ulinzi na usalama, hususan kwenye maeneo. Ibindi bisata twavuganye ko nukongereza ubucuti mu bijanye no kurinda amahoro n'umutekano. Birimo ugucunga imipaka n'ikibazo c'impunzi, aho dufise Abarundi bahungiye muri Tanzania bangana 146. Twanumvikanye no gushigikirana mu makungu. Kubw'ivyo narahiye Perezida Ndayishimiye ko Tanzania izokomeza kuduza ijwi kugira ngo Burundi bukurwe kw'ibihano.
umukuru w'igihugu ca Tanzania yemereye abacuruzi b'abarundi kubaronsa amahegitari 10 ku kivugo ca Kwara azoshirwamwo idandazwa, igisigaye akaba amasezerano azosinywa. Uburundi na Tanzania bifitaniye umubano mwiza haraheze imyaka na mirere. Mbere nyakwigendera Pierre Nkurunziza mu myaka 5 yiwe ya nyuma y'ubutegetsi no kubaho ku isi yagendeye Tanzania gusa, hari mu kwindwi 2017. Ndayishimiye nawe nico gihugu ca mbere yagendeye yamaze kuja mu mabanga. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Reka tuve gato ku mugabane wa Afurika tugane ku Burayi wibasiwe n'imyuzure. Aha harimo ibihugu y'Ubufaransa, Luxembourg, Ubuholandi, Ubudage n'Ububirigi. Hari n'abantu bahitanywe n'iyo myuzure yatewe n'imvura nyinshi yasendereje uruzi rwa Meuse. Hari n'abantu baburiwe irengero. Imijyi ya Namur, Verviers na Liège niyo yibasiwe cyane. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana afite inkuru irambuye. Kuri uyu wa gatanu uruzi rwa Meuse rwatangiye gusubira mu ndiri kubera ko n'imvura yagabanutse, ariko mu ijoro